Muy buenas noches, amados mwiriwe amigos. neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Es para mí una bendición muy grande Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya para tener compañerismo kugira ngo alrededor dusangire umwanya de la w'ikiyago palabra de Dios tuyage ku ijambo ry'Imana, y así ver dónde nos gutyo encontramos tubone en aho el programa tugeze, divino, aho turi mu mugambi mu nteguro y'Imana, así recibir kandi duheze las bendiciones turonke del cielo imigisha yo mu ijuru prometidas para este día yasezeranywe postrero. yo kuri uyu munsi w'iherezo. Nuestro tema para esta ocasión Ikigwa es cyacu cyo muri uyu el mwanya ni misterio de la profecía ibanga cumplida, ry'ubuvugishwa y vamos a bushikijwe. leer Rero reka dusome en San Lucas capítulo muri Luka 4, mutagatifu verso ikigabane cya 14 kane umurongo wa 14 al 21, kugeza ku wa 21, donde dice así: ahatubwira uku gukurikira: y Jesús volvió en el poder maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije, y enseñaba en las yigishiriza mu sinagogas masinagogi de yabo. ellos y era glorificado Bose por todos. Vino a Nazaret, baramushima, donde se había criado, ajya i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi conforme a su costumbre, nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. y se le dio el libro del profeta Bamuha igitabo Isaías, cy'uwavugishwa n'Imana y habiendo Yesaya, abierto el libro, arakizingurura, halló el lugar donde abona estaba ahantu escrito: handitswe el Espíritu del Señor ngo mpwemu está w'Uhoraho sobre mí, ari kuri por jewe. cuanto me ha ungido Nicyo para dar cyatumye buenas andobanuza nuevas a los amavuta pobres, kugira ngo mbwire me ha aboro enviado ubutumwa a sanar a los bwiza. quebrantados Yantumye de corazón, kumenyesha abarindwa ko a pregonar barekuwe n'impumyi ko libertad a los zihumuka, cautivos no y kubohora vista a abanywagutse los ciegos, imitima, a poder libertad no a kumenyesha los oprimidos, abantu a umwaka wo predicar el kwemererwamwo año agradable del Señor. n'Uhoraho. Y enrollando el libro, Azinga igitabo lo dio al agisubiza ministro, umusanzi y w'inzu, se sentó, aricara. y los ojos de Abantu todos bose en bari mu la isinagogi sinagoga estaban bamuhanga fijos en él. amaso, Y comenzó a decirles: atangura kubabwira hoy se ha ati cumplido ibyo esta byanditswe escritura birashyitse uyu munsi delante nk'uko amatwi de yanyu vosotros. yiyumviye. Nuestro tema es Ikigwa cyacu ni el misterio de la profecía ibanga ry'ubuvugishwa cumplida. Pueden tomar bushikijwe. asiento si tienen Murashobora notas. gufata ibyicaro byanyu. Este pasaje bíblico que Iki citó gisomwa nuestro kiri muri amado Bibiliya Señor icyo umukundwa Jesucristo wacu Umwami Yesu Kristo yasomye, la profecía de Isaías, n'ubuvugishwa buri muri capítulo Yesaya ikigabane 61. cya 61. Y cuando Jesús leyó este Kandi igihe pasaje, Yesu yasoma iki gisomwa akagarukiriza hagati na hagati mu murongo wa 2, aho niho yagarukirije, niho yagejeje. Kubera iki? Ko ikindi gice cy'uyu murongo cyaravuga kiti no kumenyesha umwaka wo kwihora kw'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose. Kandi kubera ko ibyo bitari ibyo gushikirizwa mu kuza kwa mbere kwa Kristo, Kristo ntiyashoboye kubisoma mw'uwo mwanya kugira ngo aheze avuga ati uyu munsi ibi byanditswe birashyikirijwe imbere yanyu, kuko we yari gushitsa ibihwana no kugera hagati m'uyu murongo wa 2, kuko ikindi gice cy'uyu murongo gihwana no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero murabona ingene igihe yasoma ubuvugishwa bwategerezwa gushikirizwa mu icyo gihe, aribwo buvugishwa bwari bushikirijwe muri we. We yarasomye iki cyanditswe, araheza arabwira abantu ati uyu munsi ibi byanditswe bishyikirijwe imbere y'amaso yanyu nk'uko mubyiyumviye. Ubwo buvugishwa bwari bushikirijwe imbere y'abantu, kandi Yesu yategerezwa gushinga intahe y'ubwo buvugishwa ubwari ko bushikirizwa imbere y'abantu, agashingira intahe n'ubundi buvugishwa bwose buhwanye n'icyo gihe ubuvugishwa bwari ko burashitswa. Rero murabona ihanga ry'Abaheburayo barumva bahezagiwe bariko barasoma ivyanditswe, bakumva bahezagiwe bariko barasoma ibi vyanditswe bivuga kuri Mesiya, ivyanditswe bihwanye no kuza kwa Mesiya. Ariko umugisha wuzuye uri muri ubu buvugishwa buvuga ku bya Mesiya, iyo migisha yari gusukwa ku bantu
ubu buvugishwa bushikijwe, kandi igihe hashyitswa ubuvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo, aho hari umugisha wuzuye w'Imana uri mu mubiri w'umuntu, mu muntu yariko arashyikirizwamwo ubwo buvugishwa. Kandi mu yandi majambo, we kubera ko yari ubuvugishwa bushikijwe, kubera yari gushyitswa ko kuza kwa Mesiya, we rero yabaye umucyo w'isi. Yaravuze ati, jewe ndi umucyo w'isi, kandi uwunkurikira ntazogira mu mwijima, ariko azogira umucyo w'ubugingo. Mu kigabane c'8 muri Yohana Mutagatifu, ku murongo wa 12, ikigabane c'8 umurongo wa 12, aho Kristo aradushingira intahe ko we ari umucyo w'isi, kandi uwumukurikira ntazogendera mu mwiza, ariko azoronka umucyo w'ubugingo. Umucyo w'ubugingo ni Kristo. Muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati, ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwe wakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, washingira intahe umucyo, kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa mucyo, ni ukuvuga Yohana Umubatizi ntiyari we mucyo. Uwo si we wa mucyo, ariko kwari gushingira intahe umucyo, umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Kandi igihe uwo mucyo waza, yamenyekanye ku izina rya Yesu, kuko yari Jambo yambaye umubiri. Niwe yari ari hagati mu biremwa abantu. Nicyo gituma Yesu yavuga ati, jewe ndi umucyo w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, ariko azoronka umucyo w'ubugingo. Haravuga hati, umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Nimurabe ingene yaje muri iyi si, Jambo yambaye umubiri, kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe. Niko tubibwirwa na Yohana Mutagatifu mu kigabane cya mbere umurongo wa 14. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ni ukuvuga mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso, canke no kwifuza k'umubiri, canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero murabona ingene Kristo umucyo w'isi, Jambo igihe yambara umubiri, igihe yigira umubiri, yabaye hagati mu biremwa abantu, kandi twamumenye ku izina rya Yesu. Kandi igihe yasoma icyanditswe cyo muri Yesaya ikigabane cya 61, turamubona ariko arasoma icyo cyanditswe nk'uko biri muri Luka ikigabane cya 4 umurongo wa 14 kugeza kwa 21. Kandi turabona yuko asomye icyo cyanditswe cy'ubuvugishwa, icyanditswe cyavuga ku kuza kwa Mesiya. Kuko mu isezerano rya kera haravugwa ku kuza kwa Mesiya, bikavugwa nk'aho kuba ari ukuza kumwe gusa. Nta tandukaniro ryerekanwa hagati y'ukuza kwa mbere kwa Kristo no kuza kwe kwa kabiri, kuko ukuza kwa mbere kwa Kristo aza nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi, apfiriye ku musaraba i Karuvariyo. Ukuza kwe kwa kabiri naho aza nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza,
mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe kugira ngo yisubize ibyo byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, yisubize ibiremwa abantu, yisubize kandi n'ibindi byaremwe byose. Rero murabona ingene iyo ubuvugishwa bushikijwe, ugushyitswa k'ubwo buvugishwa kuzana imigisha y'Imana yose iba yatumye Imana itanga iryo sezerano, igatanga ubwo buvugishwa. Muri Yesaya ikigabane cya 55 Imana iratubwira biciye mu muvugishwa Yesaya, itubwira iti ku murongo w'8 kugeza ku w'11 haravuga hati, kuko ibyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko Uhoraho agize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje niko vyitanguye ivyiyumviro vyanyu. Nk'uko imvura na sheregi ibigwa bivuye mw'ijuru, ntibisubireyo ariko bigatosa isi, bigatuma imeza, ikera, igaha umubivyi imbuto, n'uwurya ikamuha ibyo kurya. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera icyo naritumye. Rero murabona ingene ijambo ry'Imana ritigera risubira ku Mana ubusa, ahubwo rirakora ikiba cyatumye Imana rirungika. Ni ukuvuga ko rishyitsa ibiba byasezeranywe, kandi iyo hashikijwe ibyo biba byarasezeranywe, biratanga inkurikizi, biratanga inyungu. Iryo jambo rirakora igikorwa cy'Imana kiba cyarasezeranye cyo mu icyo gihe. Rero murabona ijambo ry'ubuvugishwa iryatanzwe n'Imana, iryo Petero mutagatifu atubwira, akatubwira ko ari nk'itara ribonesha ahantu hacuye umwiza. Arabivuga mu kigabane cya mbere umurongo w'19 muri Petero wa 2, aravuga ati, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishyira ku mutima, ni nk'itara ryakira hacuze umwiza, rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Irya mbere mukwiye kumenya nuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Rero murabona yuko ubuvugishwa budashobora gutangirwa insiguro ya kimuntu, kuko Imana niyo musiguzi wayo bwite. Imana niyo iba yarazanye ubwo buvugishwa biciye muri mpwemu wayo, ikabuzana ku bavugishwa biciye ku bavugishwa, ubwo buvugishwa bugashika ku bantu. Kandi Imana niyo ishobora kutumenyesha insiguro y'ubu buvugishwa, kandi iyo Imana ishikije ubwo buvugishwa, aho tuba dufise insiguro Imana ibihaye ubwo buvugishwa. Igihe hashyitswa ubuvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Mesiya, turabona ko Yesu w'i Nazareti yari insiguro y'amasezerano ya Mesiya, amasezerano y'ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Icyo nicyo gituma we yavuga ati, uyu munsi ibi vyanditswe birashyikirijwe imbere y'amaso yanyu. Kuko ugushyitswa k'ubuvugishwa, ugushyitswa kw'ivyanditswe, niyo nsiguro Imana ibihaye ivyo vyanditswe. Kandi iyo nsiguro Imana iha ivyo vyanditswe, iyo nsiguro niyo ijya hejuru igahagaruka ikerekana ko ivyanditswe bishikijwe. Kandi iyo abantu bashoboye gufata atari ivyanditswe gusa mu buryo bw'indome, ahubwo bagafata ivyanditswe bishikijwe,
ahubwo bagafata ugushyitswa kw'ibyo vyanditswe. Abantu barakira imigisha y'Imana yasezeranywe yo muri ico gihe mu gushyitswa kw'ibyo vyanditswe, imigisha yo mu gushyitswa k'ubwo buvugishwa. Rero murabona hari umugisha w'Imana mu gihe cya Yesu. Mbega umugisha w'Imana wari uri hehe mu gihe cya Yesu? Umugisha w'Imana wari muri Yesu Kristo. Kandi umuntu wese yavuga ko yizeye ivyanditswe, umuntu wese yari ahamagariwe kwakira ugushyitswa kw'ivyanditswe bishikirijwe muri Yesu. Ugushyitswa kw'ivyanditswe bivuga kuri Mesiya bihwanye na kiriya gihe. Kandi umuntu wese yakiriye ugushyitswa kw'ivyanditswe by'ubuvugishwa muri Yesu, akakira ugushyitswa kukuza kwa mbere kwa Mesiya, uwo muntu wese yarahezagiwe, yararonse umugisha. Uko niko bizogenda kandi no mu gushyitswa kw'isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko abantu bazokwakira imigisha yasezeranywe yo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo migisha ni uguhamagagwa bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bw'inzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba, inzamba yasezeranywe yo ku munsi w'iherezo. Kristo Yesu mukundwa, umukiza wacu, muri Matayo mutagatifu ikigabane ca 24 umurongo wa 30 kugeza kwa 31 aratubwira ati, ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Aha turahafise isezerano ry'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kibonekera ku ijuru, isezerano ry'ukuza k'umwana w'umuntu mu bicu canke mu gicu. Kandi byongeye turafise n'isezerano ry'ubukozi bw'abamarayika b'umwami barungitswe na Yesu Kristo, abarungikanye ijwi rirenga ry'inzamba, nuko bw'abarungikanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kubera iki? Kugira ngo bahamagare begeranye abatoranijwe bazoba bariko baraba ku munsi w'iherezo. Rero turabonye ko hariho isezerano ry'ikimenyetso kibonekera ku ijuru, kandi icyo kimenyetso ku ijuru kizobonwa n'ibiremwa abantu, kandi umwana w'umuntu azoboneka aje ari mu gicu. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa 1 ukabandanya, turahabona umumarayika w'inkomezi Yesu Kristo aje ari mu gicu, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe ari nk'inkingi z'umuriro canke nk'umuringa w'umwakaka, afise gatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, agashinga ikirenge ciwe cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso naco akagishinga imusozi. Murabona, iri ni isezerano ryo kuza kwa Kristo aje mu bicu. Hanyuma ku isi hategerezwa guca hashikirizwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo habayeho ikimenyetso ku ijuru, kandi icyo kimenyetso cyabaye icyo uyu munsi tuzi nk'inyenyeri y'i Betelehemu. Abanyabwenge baje bavuye mu buseruko, ni ukuvuga mu kibanza cy'i Babuloni, baje bariko bararondera Mesiya. Bari babonye icyo kimenyetso ku ijuru, bari batahuye ko icyo cyari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe. Baciye baza ku butaka bwa Isirayeli baza kurondera Mesiya, kuko bari babonye iyo nyenyeri mu kirere. Iyo nyenyeri yerekana ikibanza cya Isirayeli. Rero murabona ingene aba bamajusi bamenye yuko Mesiya yari yamaze gushika ku isi, kuko ikimenyetso cyo kuza kwa Mesiya cyari cyamaze kuba kiri ku ijuru. Ivyanditswe byavuga yuko muri Yakobo hazova inyenyeri. Aho rero hari inyenyeri ku ijuru, ikimenyetso ku ijuru kiriko kirashinga intahe ko Mesiya yari ari ku isi. None n'abantu bangahe bamenye ko Mesiya yari ari ku isi?
ni abantu bake cyane, kuko ntibatahuye ko icyo kimenyetso cyari ku ijuru, ko cyasigura ko Mesiya yari yamaze kuba ari ku isi. Murabona ko yaba n'umuherezi mukuru cyangwa abagize inama nkuru y'ikombe, abo bari abagize idini ry'Abaheburayo, bari mu nama mpanuzwajambo y'idini ry'Abaheburayo, ntibamenye icyo kimenyetso ku ijuru, ntibatahuye ko icyo cyari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyabonekeye ku ijuru, kiriko kirashinga intahe y'uko umwana w'umuntu Mesiya Kristo ko yari yamaze kuba ari ku isi. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari kwamaze gushika ku isi, kuko igitwikirizo cy'umubiri, umubiri w'ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari gushikirizwamwo wari uri ku isi, wavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Murabona icyo kimenyetso cyamaze ku ijuru hafi nk'imyaka 2, kiriko kirashinga intahe y'uko Mesiya yari yamaze gushika ku isi. Rero murabona ingene batigeze babimenya abanyamadini bo muri icyo gihe, uretse gusa abantu bake cyane nk'ababa majusi, abanyabwenge bari Babuloni, bari abakomoka mu Baheburayo. Umuvugishwa n'Imana Daniyeli yari yarabaye i Babuloni, rero yari yarabaye umuntu ngirakamaro cyane i Babuloni. Nuko rero ubuvugishwa bw'umuvugishwa Daniyeli bwari buriyo hariya i Babuloni, kandi abari abakomoka muri Daniyeli bakomoka no mu bandi Baheburayo bari barajyanyweyo nk'inyagano i Babuloni, bari bizeye ubuvugishwa buvuga ku kuza kwa Mesiya. Nuko rero harabayeho abantu baba i Babuloni bari barindiriye biteze kuza kwa Mesiya, kandi bari bazi ko Mesiya yari kuza mu gihugu cya Isirayeli, ku gihugu cya Isirayeli. Rero murabona ingene hashikijwe icyo kimenyetso ku ijuru, kandi ntibigeze babimenya umuherezi mukuru n'abayobozi bakomeye bo mu idini ry'Abaheburayo, ntibigeze bamenya ko icyo cyari ikimenyetso cyerekana ko Mesiya yari yamaze gushika ku isi. Mbega ubu naho bizogenda gute kuri uyu munsi w'iherezo, mu gihe cya nyuma, aho dufite isezerano ry'uko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru? N'abantu bangana gute bazomenya icyo kimenyetso? Ni bangahe bazomenya icyo kimenyetso kibonekeye ku ijuru? Rero murabona ko tubwirwa ko hazoboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, kandi haravuga hati bazobona umwana w'umuntu ajya ku bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Murabona ko iki kimenyetso rero kizoba kiriko kirashinga intahe y'ukuza kwa Kristo, umumarayika w'inkomezi hejuru kwijuru mu bicu, kugira ngo hanyuma iryo sezerano riheze rishikirizwe ngaha ku isi, nk'uko biri mu buvugishwa bwose buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabona turiko turavuga ku masezerano yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ubuvugishwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubuvugishwa bumwe bumwe butubwira yuko azoza mu bicu canke mu gicu. Uhereye mu isezerano rya kera turabwirwa ku kuza k'umwana w'umuntu aje mu bicu. Daniyeli ikigabane c'indwi umurongo wa 17 wa 13 kugeza kwa 14 haravuga hati, kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntyambona hajya usa n'umwana w'umuntu azanye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza. Aha turahafise ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bicu. Aravuga ati acahabwa inganji n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Aha turahafise isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu aje mu bicu. Byongeye kandi turafise n'isezerano ry'umwana w'umuntu aje nk'ibuye ridasituwe n'amaboko, ariryo ryasituwe ku musozi, nk'uko umwami Nebukadineza yaribonye, kandi nk'uko yanaribonye araritangira insiguro umuvugishwa Daniyeli, avuga yuko haje ibuye ridasituwe n'amaboko ririkubita ku gishushanyo ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Mu kigabane cya kabiri umurongo wa 34 kugeza kwa 45 niho biri muri Daniyeli.
aho turahabona insiguro iz'Imana yahaye umuvugishwa Daniyeli kugira ngo nawe izo nsiguro aziho umwami Nebukadineza ku bijyanye n'igishushanyo umwami Nebukadineza yari yabonye. Icyo gishushanyo gishushanya ubwami bw'abanyamahanga, kandi ukuza kw'iryo buye ridasituwe n'amaboko ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko iryo buye ryakubise igishushanyo ku birenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye mu ntambuko y'amaguru y'ivyuma, kandi amaguru y'ivyuma ni ukuvuga ubwami bw'Abaroma nibwo bwakubise bwakomerekeje Kristo ku musaraba i Karuvariyo. Rero murabona ubu bwami bw'abanyamahanga bwashushanyirijwe muri iki gishushanyo cyari gifise umutwe wa zahabu washushanya ubwami canke inganji y'umwami Nebukadineza. Ibitugu n'amaboko vy'ifeza vyashushanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, hanyuma inda n'ibibero vy'umuringa vyashushanya ubwami bw'Abagiriki. Muri ubwo bwami Alexandre le Grand niwe yabaye umurongozi mukuru wabwo. Hanyuma naho durafise amaguru y'ivyuma aribwo bwabaye ubwami bw'Abaroma. Hanyuma hakaba n'ibirenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Ubwo nibwo bwami Antikristo azoba aganje mu gihe cya nyuma cy'iherezo, aho Antikristo azotegeka abantu ko bamukorera bagakora ibintu nk'uko abigomba. Rero reka turabe ingene mu birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba niho igikoko kizoba kiri, kandi igikoko kizoronka ubutware n'inganji no kugenzura n'ubushobozi gihawe n'abami 10 bazogiha ububasha n'ubutware bwabo kugira ngo baganze. Ariko murabona bazogwanya umwagazi w'intama, bazogwanya Kristo, ariko Kristo azobanesha. Mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'17 umurongo wa 14 haravuga hati, umurongo wa 13 kugeza kwa 14 haravuga hati, abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we uganza abaganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Abana bagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, abo bari kumwe na Kristo umwagazi w'intama. Rero murabona ingene igikoko n'aba bami 10 bazogwanya Kristo, bagwanye n'abatoranijwe ba Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo azobanesha, kuko we ni umwami w'abami, akaba n'ubuganza abaganza. Mu kuza kwe kwa kabiri Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza. Azonesha, kuko hazoba hari ko haraba ukuba mu ntambuko y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba mu bwami bw'abanyamahanga, aho igikoko kizoba kigaba kikaganza ubwo bwami. Rero murabona ko muri iki gihe cya nyuma aho twebwe tubaye, aho turiko turaba, niho ubu buvugishwa butegerezwa gushikirizwa, kandi kugeza ubu bumwe muri ubu buvugishwa bwaramaze gushitswa. Rero nimuraba ingene mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa mbere ukabandanya havuga hati, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Aha turahafize ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, aze ariko arasemerera nk'uko intare yivuga, kandi imituragaro ndwi kumvikanisha amajwi yayo. Ni ijwi rya Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, ni ijwi rya Kristo ariko aravugisha ishengero ry'iwe, avugisha abantu biwe, ariko arabamenyesha ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ariko arabamenyesha ibanga ry'ukuza kwiwe kuri uyu munsi w'iherezo. Rero murabona ingene ngaha aboneka ari mu bicu, haravuga hati yambaye igicu. Rero benshi baribaza
bati mbega aza nk'ibuye canke aza mu bicu canke aza ku ifarasi yera. Mu byahishuriwe Yohana 19 ikigabane cya umurongo wa 11 mukabandanya haravuga hati mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa irindi ni munyakuri aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afite izina ryanditswe ntawe urizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Nukuza kwa Jambo ku munsi w'iherezo nk'uko no mu minsi ya Yesu vyagenze, kwari ukuza kwa Jambo yambaye umubiri, yigize umubiri n'izina ryiwe ry'ubucunguzi Yesu. Yari Jambo agaragariye mu mubiri mu minsi ya Yesu w'i Nazareti. Nicyo gituma isezerano ryose rihwanye no kuza kwa mbere kwa Kristo. Kristo yarashinze intahe ko iryo sezerano ryariko rishikirizwa muri we. Yarashobora kuvuga ku masezerano yose avuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo, akavuga ati uyu munsi ibi vyanditswe bishikirijwe imbere yanyu. Ntihari kuri iki cyanditswe cyonyine yasomye, ahubwo no ku bindi vyanditswe vyose vyavuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Ubu naho mu kuza kwa kabiri kwa Kristo turafise isezerano kwaza mu bicu, kandi turafise n'isezerano kwaza ari ku ifarasi yera, kandi turafise isezerano kwaza ari nk'ibuye ridasituwe n'amaboko. Rero murabona yuko ku bicu hazobonekera ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu, ikimenyetso cyasezeranywe mu vyanditswe haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha. Ikimenyetso cyasezeranywe mu buvugishwa bwa Daniyeli no mu buvugishwa bwatanzwe na Yesu Kristo, cyarasezeranywe no mu buvugishwa bwo mu vyahishuriwe Yohana. Rero umuntu wese ategerezwa kuba azi ko kw'ijuru ko hazobonekera ikimenyetso. Igicu kizoba kirimo umwana w'umuntu. Rero nimuraba ingene Luka mutagatifu abivuga mu kigabane cya 21 umurongo wa 27 kugeza kwa 28, aravuga ati niho bazobona umwana w'umuntu ajya mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ibyo ntivyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Ugucungurwa kwanyu kugira gushike no kuvuga uguhindurwa kwanyu, gucungurwa k'umubiri, kugira ngo turonke umubiri uhoraho. Ivyo bigira bishike, kandi kugira ngo habe n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo bazutse bari mu mibiri ihoraho. Rero Luka mutagatifu atubwira ko umwami aza mu gicu, umwana w'umuntu. Mu kwa kabiri tariki 28 1963 barafashe iyi foto y'iki gicu, canke barafashe amafoto kanaka y'iki gicu kibanga c'ikinyegezwa cyabonetse ku birometero 41 n'ibice 8 uja hejuru, gifise ubwaguke bw'ibirometero 48 n'ibice 3 n'uburebure bw'ibirometero 80 n'ibice 46, kibonekera mu kirere ca Arizona. Rero abashakashatsi ntibashoboye gutora ibanga ry'iki gicu, nico gituma baciye batangaza ko cyari igicu kibanga c'ikinyegezwa. None n'irihe banga ryo muri iki gicu? Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo avuga yuko we yadugijwe n'abamarayika 7 baje aho yarari. We yari guhiga mu misozi y'i Tucson muri Arizona. Rero yadugijwe n'aba bamarayika ajanwa muri iki gicu. Iki gicu avuga yuko cyakozwe n'abamarayika b'Imana. Avuga yuko abamarayika ari abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi ko hariho uwundi mumarayika ngaha yaratandukanye cyane n'aba bamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ariko aravuga kuri uyu mumarayika yaratandukanye cyane n'abandi, ari we ari ngaha.
murabona uyu mumarayika ari ngaha ariko araguruka, amababa yiwe akarishe asongoye. Niwe mumarayika yaratandukanye n'abandi. Abandi bo ni aba bari ngaha. Aba bari abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Duhindukije iyi foto tukayirabisha iburyo, duca tubona ko icapuye, ikoze mu maso h'umwami. Kandi icapuye mu maso h'umwami, abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi baraheza rero bakaba bacapuye ubwanwa bw'umwami. Umumarayika nawe yari atandukanye n'abandi, uwo abacapuye umushatsi wera w'umwami. Turabona ko mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere hatwereka umwana w'umuntu Yesu Kristo afise umushatsi wera. Ikigabane cya mbere umurongo wa 12 ukabandanya, haravuga hati, mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo bitereko kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Ibi bimwerekana ko aba ari nk'umucamanza w'isi yose. Kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi. Rero aha haraboneka Yesu Kristo umwana w'umuntu, umushatsi wiwe wera, ariko si kubera ko kugeza ubu haheze imyaka 2000 uhereye igihe we yari ari ngaha ku isi, gutyo rero imishatsi yiwe ikaba isigaye yera kubera imyaka myinshi. Oya, ibi twebwe tubona ngaha mu mwana w'umuntu n'ibigereranyo n'ibishushanyo bigereranya ibintu we azoba ariko aragaragaza. Nuko rero ibi bigereranyo bizoshitswa. Nk'akarorero ngaha turahafise ikigereranyo cy'ubwanwa gishikirijwe mu bukozi bw'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Umushatsi wera w'umwami nawo ngaha ukozwe, ucapuwe n'umumarayika yaratandukanye cyane n'abandi, kandi mu bukozi bw'uyu mumarayika ntumwa ari ngaha ku isi mu mubiri w'umuntu. Ikigereranyo cy'umushatsi wera w'umwami kizoba gishikijwe. Ivyo bishushanya ubunararibonye, uburambe n'ubwenge kugira ngo acire imanza izisi, acire imanza iyi si. Rero turabona ngaha ko uyu mumarayika ntumwa ko ari we afise ikimatanijwe c'indwi, niko integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo abivuga. Kandi afise ikimatanijwe c'indwi, kandi ikimatanijwe c'indwi ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyu rero niwe mumarayika mu kuza kwiwe ku isi agaragariye mu mubiri w'umuntu, niwe shitsa ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ko kuza kwe kwa kabiri ntikwashikirijwe mu gihe na kimwe cyo mu bihendwe biciye mu bamarayika ntumwa ndwi, kuko hakenerwa ukuza k'umumarayika yaratandukanye cyane n'abandi, agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, kugira ngo hashyitswe umushatsi wera w'umwami Yesu Kristo, hashyitswe iyo shusho n'urugero, icyo kigereranyo. Gutyo rero Kristo ashyitse amasezerano yiwe yo kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi Kristo aje kuri uyu munsi w'iherezo nk'uko yaje muri buri gihe, akaza mu mumarayika ntumwa, biciye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, akaza ku ishengero ryiwe yarahaje muri buri gihe. Kandi kuri buri mumarayika ntumwa yaramuhishuriye ubutumwa bwo mu gihe ciwe, kandi biciye muri buri mumarayika ntumwa yaravugishije abantu biwe, arahamagara aregeranya abatunzwe biwe muri buri gihe, kugira ngo umuntu abe uwo mu mugwi wa Pawulo mutagatifu. Umuntu yategerezwa kwinjira mu gihe cya Efeso, icyashushanyirijwe mu ishengero ryo muri Efeso, akinjira mu icyo gihe cya mbere yizeye Kristo nk'umukiza wacu, akaronka mpwemu wa Yesu Kristo. Rero murabona ingene uwo muntu yari kuba ari munsi y'ubukozi bwa Pawulo mutagatifu, umumarayika ntumwa wa mbere w'igihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga, aricyo gihe cyashikijwe muri Aziya ntoya yo mu buseruko. Igihe cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu n'icya gatandatu byashyikirijwe mu Burayi, mu bibanza bitandukanye byo mu Burayi, aho Imana yarungitse abamarayika ntumwa batanu, umwe wese muri buri gihe cyashyikirijwe mu Burayi. Kandi Kristo biciye mu abo bamarayika ntumwa, Kristo yarahamagaye abatoranijwe biwe bo mu
mu ivyo bihe no mu ivyo bibanza kwari ugushitswa kw'isezerano ry'Imana rya mpwemu w'Imana akwira mu isi yose. Impwemu ndwi z'Imana ziriko zirakwira isi yose, ari we mpwemu wa Yesu Kristo, ariko arazunguruka mw'ibi bibanza byose biciye muri aba bamarayika ntumwa. Abo zabaye inyenyeri ndwi ziri mu kuboko k'umwana w'umuntu, zabaye impwemu ndwi z'Imana, yabaye amatara ndwi vyongeye adometswe k'umuriro, hamwe n'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mu gihe c'indwi canke intambuko y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga, Yesu Kristo muri mpwemu yera yaciye aja muri Amerika ya ruguru, aho yigaragarije biciye mu mumarayika n'umwe wiwe Revera William Marion Branham. Kandi biciye muri uwo yarahamagaye aregeranya abatoranijwe biwe bo mu iyo ntambuko y'indwi canke ico gihe c'indwi. Kandi turabona ko inyuma yaho yaciye ajya muri Amerika Latine na Karayibe, kandi biciye mu mumarayika n'umwe wiwe muri Amerika Latine na Karayibe. Yesu Kristo umumarayika w'inkomezi ari wari ngaha hejuru, aramanuka ku isi, aruruka ku isi, akigaragariza muri Amerika Latine na Karayibe, akigaragaza biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kugira ngo ahamagare yegeranya abatunjwe biwe bo muri Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo gutyo yubake igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'urukundo rw'Imana, igihe gifise amasezerano y'ukubona ukuza k'uyu mumarayika azananye n'abamarayika biwe, azananye na Mose na Eliya, ari bo bamarayika b'umwana w'umuntu, kandi hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, ari bwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kugira ngo habe umuhamagaro w'abatoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo, kugira ngo habe umuhamagaro w'abatoranijwe b'Imana abazoduga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho Kristo azoba ariko aravugira, avuga biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kandi azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi, kandi mu yandi majambo aho twaramaze gushika ku munsi w'iherezo. Ariko ikirangamisi tukiretse nk'uko kimeze naho cyamaze gucegwa, hasigaye gusa nk'imyaka 3 kugira ngo harangire ikimpumbi cya gatandatu, gutyo hatangura ikimpumbi kigira indwi. Ariko mbega ikirangamisi c'Imana coba cyaracerewe? Ikirangamisi cy'umuntu cyo cyaracerewe, kuko barakigize ko impinduka, bagiye baragihindura. Ariko ikirangamisi c'Imana, ninde yohava ashobora guhindura ikirangamisi c'Imana? Nta n'umwe. Rero nimba ikirangamisi c'Imana kitacerewe, rero kugeza ubu turi ku munsi w'iherezo mu kimpumbi c'indwi, kandi mu yandi majambo turi mu gihe aho buvugishwa bwo ku munsi w'iherezo butegerezwa kuba buriko burashikirizwa. Kandi turafise ubuvugishwa b'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kibonekera ku ijuru. Aha turafise ubuvugishwa bw'igicu cyari kuzobonekera ku ijuru, icyari kuzoba kirimwo umwana w'umuntu, icyari kuzoba kirimwo Kristo. Kandi uyo ni umumarayika yaratandukanye cyane n'abandi, niwe ategerezwa kuza ku isi akigaragariza mu mubiri, akigaragariza mu mumarayika n'umwe wiwe, gutya agahamagara akegeranya abatoranijwe biwe biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, akabahamagara akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi akabikorera mu kibanza gihwanye no gushikirizwamo ubwo buvugishwa. None ni ikihe kibanza gihwanye no gushikirizwamo ubu buvugishwa? Kubera ko abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo ari abo mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, nk'uko n'ingoro Mose yubatse hamwe n'ingoro Salomo nawe yubatse, nk'uko zari zifise ikibanza cyahera cyane kiri burengerazuba, no kuvuga mu burengero. N'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo nayo ikibanza cyayo cyahera cyane kiri burengerazuba, no kuvuga mu burengero. Kandi kubera ko hamaze gushitswa intambuko ndwi cyangwa ibindwi by'ishengero ry'abanyamahanga, izo ntambuko zigishikirizwa muri Aziya ntoya, mu Burayi no muri Amerika ya ruguru. Ubu rero hasigaye gusa Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo Kristo ahashikirize ikibanza cyahera cyane, yubaka ikibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, acubaka akoresheje abanyamerika Latine na Karayibe. Ni muri abo mugisha ukomeye cyane bagenewe abanyamerika Latine na Karayibe. Imana hagati mu banyamerika Latine na Karayibe ihafise amabuye mazima, abatoranijwe
biwe abo yari kuzohamagara kuri uyu munsi w'iherezo, ikabegeranya ikabashyira mu ngoro yayo yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryayo, ikabashyira mu kibanza cyahera cyane ikoresheje abo nyene, ikubaka ikibanza cyahera cyane aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho Kristo yari kuzoba agaragariye mu mubiri, agaragariye mu mumarayika wiwe, aho Kristo yari kuzoba ari umumarayika w'inkomezi, umumarayika yaratandukanye n'abandi aboneka ngaha muri iki gicu. Turabonye ugushyitswa kw'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, turabonye umwana w'umuntu ari muri iki gicu. Rero ikiremwa muntu cyose hageze ku muntu wese abona ukuza k'umwana w'umuntu ku isi ari mu mumarayika wiwe agaragariye ku munsi w'iherezo. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Murabona ngaha mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza ku wa 11 haravuga hati, ku munsi w'Imana nari muri mwemu. Mbega Yohana yari he? Ku munsi w'umwami, ni ukuvuga mu kimpumbi cy'indwi. Numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Mbega yumvise iki? Yumvise ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Rero murabona ko Yohana yari ku munsi w'umwami muri iri yerekwa. Ni ukuvuga umubiri wiwe ufadika wo wari hariya mu izinga rya Patimo, ariko yarimuwe ajyanwa muri mpwemu, ajyanwa ari mu mubiri we wa Teofaniya mu mpwemu yiwe, yajyanywe ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kimpumbi cy'indwi. Yumva iri jwi rirenga ry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega Alfa na Omega ni inde? Uwa mbere n'uw'iherezo ni inde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Yohana yumvise ijwi rya Kristo ku munsi w'umwami, ni ukuvuga aha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aryumva nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Ntiyaryumviye ngaha, ahubwo yaryumviye aha hejuru mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi yaryumvise ari nk'ijwi rirenga ry'inzamba, niko yaryumviye ngaha. Rero reka turabe icyo ijwi rirenga ry'inzamba, icyo risezerana. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4, aha turahabona bundi bushyashya ijwi rya Kristo ari nk'iry'inzamba. Haravuga hati, hanyuma y'ibyo ndabyo mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega ngaha asezerana iki? Asezerana kutumenyesha ibintu bizoba inyuma y'ibi byamaze kubera muri iyi myaka 2000 iheze. Hanyuma y'ibi byabereye mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hariho ibintu bitegerezwa kubera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Rero we aratubwira ati, duga uze hano. Hehe, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kuko kugeza ubu ntakiri mu gihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu, cyangwa igihe cy'indwi. Kuko kugeza ubu intumwa izo Kristo yari agaragariyemo ngaha ku isi, ahagaragariye muri buri gihe, izo ntumwa zaramaze kugenda zararangije iminsi yazo ngaha ku isi. Ubu izo ntumwa ziri muri paradizo, ziri kumwe n'abantu bazo. Rero kugeza ubu ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo hasigaye gusa ukugaragara kwa Kristo uko akora biciye mu mumarayika wiwe. Ukugaragara k'umumarayika yaratandukanye cyane n'abandi. Ukugaragara kwa Kristo agaragaye biciye mu mumarayika wiwe, umumarayika w'ikiringo kinini cy'ubwami, n'umuvugishwa w'ikiringo kinini, umumarayika wa Yesu Kristo, ari we arungikwa ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, kugira ngo habe impinduka z'ikiringo, habe impinduka z'ikiringo cy'ubuntu, haza ikiringo cy'ubwami biciye mu bukozi bwa Kristo ubwo akora biciye mu mumarayika wiwe. Hazaba hariko harakogwa ugusobekeranywa kw'ikiringo cy'ubwami gisobekerana n'ikiringo cy'ubuntu, kandi hazaba hariko harakogwa ugusobekeranywa k'ubutumwa bw'ikiringo cy'ubwami, ubusobekerana bubisikana n'ubutumwa bw'ikiringo cy'ubuntu. Ni ukuvuga yuko habaho ugusobekerana, harabaho kubisikanya. Mu gihe cy'ubukozi bw'umumarayika yaratandukanye cyane n'abandi. Mu gihe cy'ubukozi bw'uyu mumarayika mu mubiri w'umuntu, ariko abukora biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo, hazoba hariko harakogwa uko gusobekerana, aho abatunzwe b'Imana bahamagagwa bakegeranirizwa hejuru mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kugira ngo bumvirize ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Rero nimuraba ingene Kristo yavuze ati, duguze hano.
duguze hano nkwereke ibikwiye kubaho hanyuma y'ivyo. Iki gicapu gishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo cyateguwe na Revera William Marion Branham, kandi yaragikoresheje mu butumwa bwiswe ngo igihagararo cy'umuntu atunganye, no mu butumwa bw'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Byongeye kandi yaranavuze aganisha kuri iki gicapu cyangwa yaracifashishije, ariko aravuga n'ubundi butumwa. Rero murabona ingene Kristo yagiye aravuga uva mu gihe uja mu kindi, avuga biciye muri buri mumarayika ntumwa muri buri gihe, kandi avugira mu kibanza cyashikirijwemwo buri gihe. Ubu naho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, Kristo yari kuzoba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Mbega yari kuzotegerezwa kuba ariko aravuga iki? Yari kuzoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi reka turabe mbega ni gute kandi nibiciye muri inde atumenyesha ibi bintu bitegerezwa kuba vuba, kuko biciye mu atumenyesherezamwo ibi bintu. Ubu niwo mumarayika aba yarungitswe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Uwo ni igikoresho cya Yesu Kristo cyo ku munsi w'iherezo. Reka turabe uwo ari we icyo gikoresho. Ibyahishuriwe hano ikigabane cya 22 umurongo wa 6 haravuga hati, arambarira ati aya majambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo mana igera impwembo z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega yatumye nde kugira ngo atwereke ibi bintu bitegerezwa kuba vuba? Atuma umumarayika ntumwa wiwe. Nimurabe uwo Kristo ashikirizamwo isezerano ry'uko yari kuzotumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo rero we azotumenyesha ubu buvugishwa bwose ubwo kuri uyu munsi w'iherezo bwari kuzoba buriko burashitswa, kandi yari kuzoba ariko aratumenyesha ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi twari kuzoba turiko turabona ukugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe yari kuzoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Rero ngaha turahafise isezerano ry'umumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo yarungitswe kugira ngo amenyekanishe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. No kuvuga yuko bitazomenyekanishwa biciye mu buryo bw'ivy'ubwenge, uko siko ibiremwa abantu bazotahura ibi bintu byose bitegerezwa kuba. Ntibazobitahura biciye mu bintu by'ubwenge, siko ibiremwa abantu bazotahura ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ahubwo bazobitahura biciye mu guhishura kwa Yesu Kristo. Uguhishura kuzoza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Nta bundi buryo buhari bwo gushobora gutahura ibi bintu bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo bikabera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, uretse gusa tubitahuye biciye mu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo. Ariko aradushingira intahe y'ibi bintu byose, ariko aratumenyesha aya mabanga yose y'ubwami bw'ijuru. Ubwo nibwo buryo bumwe rudende butahuritse kandi bwizigiwe kugira ngo twebwe tumenye aya mabanga ariko arashikirizwa kuri uyu munsi w'iherezo. Rero hazohabaho abantu bazohaguruka kugwanya ibyo umumarayika w'umwami Yesu Kristo azoba ariko aravuga, ariko we nta nubwo azobitaho, kuko uwo wese azohaguruka kugwanya umumarayika w'umwami Yesu Kristo azoba ariko ahaguruka kugwanya Yesu Kristo ari we aba amutumye. Kuko Kristo igihe kimwe yaravuze ati, uwo ari we wese azokwakira umwe muri aba batoya banje, uzokwakira umwana muto nk'uyu azoba anyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Rero uwumwanka aba ariko aranka Yesu Kristo. Aho mu yandi majambo aba ariko yanka Yesu Kristo. Rero nimurabe
mu byahishuriye Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 Yesu arongera akavuga bundi bushasha ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Ararungika umumarayika n'umwe wiwe kugira ngo ashinge intahe mu mashengero yose, ashinge intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. uwe bari watumwe n'umwami Yesu Kristo, kandi we n'umusigwa asizwe na Yesu Kristo, asizwe na mpwemu wa Yesu Kristo kugira ngo avuge ahumekewe na mpwemu yera, asizwe na mpwemu yera avuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mbega none hazobaho abantu bazomwakira? Ego cyane. Uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, arumva ijwi ry'Imana, kandi Kristo yaravuze ati intama zanje zirumva ijwi ryanjye zikankurikira. Ni bande bazomwakira? Abazomwumviriza bakizera ubutumwa bwiwe. Ni intama zose z'umwami Yesu Kristo zo ku munsi w'iherezo, kandi bazokwegeranirizwa mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, kandi bazoronka ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kandi bazoronka inyungu zo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Gutyo rero tuzotegurwa kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo. Rero murabona ko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu begejwe b'Imana, bavugishwa b'Imana, bagiye baravuga bahumekewe n'Imana. Bo buri gihe baba bafise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe. Nicyo gituma bashobora kumva ijwi ry'Imana rivuye mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu, bagashobora kuronka guhishurirwa kuvuye ku Mana, kuvuye mu buringanire bwa gatandatu, bakazana uko guhishurirwa kw'Imana. Iryo jambo riba riri mu buringanire bwa gatandatu bakarizana, kuko iryo jambo riba ryavuye mu buringanire bw'indwi rigaca mu buringanire bwa gatandatu. Bo rero bakaryakirira mu buringanire bwa gatandatu, abavugishwa b'Imana bakarizana kuri ubu buringanire bwo ku isi, bakaribwira ibiremwa abantu. Kandi kubera ko ijambo ry'Imana riba ryavuzwe, iryo jambo ritegerezwa gushitswa, hategerezwa guhinduka ukuri kugaragara. Ivyo iryo jambo riba risigura imbere y'Imana, atari ku bijyanye n'insiguro ibiremwa abantu boriha, ahubwo hashyitswa ibijyanye n'iki iryo jambo riba risigura imbere y'Imana, kuko icyo kiba ari icyiyumviro cy'Imana cyashyikirijwe kugira ngo hanyuma gishyikirizwe kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi ugushyitswa kw'iryo sezerano, ugushyitswa k'ubwo buvugishwa, iba ariyo nsiguro Imana ihaye ijambo ryayo riba ryaravuzwe. Rero murabona ingene ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe, ingene ari ibanga abantu batigeze batahura igihe haza harashyitswa buri buvugishwa. Kandi iki nacyo ni igihe cyo kuronka inyungu zose zo mu bwo buvugishwa bwamaze kuvugwa. Mwihangane, kuri uyu munsi w'iherezo, ni nk'uko byagenze no mu minsi ya Yesu, hariho ubuvugishwa bwinshi, kandi hari ubuvugishwa bukomakomeye butegerezwa gushitswa, kandi kugeza ubu buvugishwa bwinshi bwaramaze gushitswa. Twabonye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Rero umuntu yoshobora kuvuga atariko jewe sinari bwigere numva ibintu bijyanye n'icyo kimenyetso, ariko reba kiri muri Bibiliya. Rero murabona cyashyikizwe itariki 28 z'ukwa kabiri mu 1963. Umuntu kandi yoshobora kuvuga ati jewe ndamaze kujya mu ishengero mu idini, nkunda kujyayo, ntibaravuga ikintu na kimwe ku bijyanye n'ibyo. Raba wowe ugiye mu isinagogi kanaka, we wokumviriza ukamara imyaka n'imyaka wumviriza, ntibazokwigira bavuga yuko inyenyeri yabonekeye i Betelehemu y'i Yudaya ko cyari ikimenyetso cyo kuza kwa mbere kwa Mesiya, kandi iyo nyenyeri haheze imyaka 2000 ibyo byaramaze kuba. Kw'iki kimenyetso cyo ku ijuru haheze imyaka mike 34 gusa. Ariko nimurabe mu bizera Yesu Kristo, turabona ko muri bo haravuzwe icyo kimenyetso cyabonetse mu kuvuka kwa Yesu Kristo.
kandi mu bazohamagagwa bakegeranywa ku munsi w'iherezo bakegeranywa na Yesu Kristo abikora biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, Kristo agaragaye biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, ariko arabahamagara begeranisha ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba. Abo bo muri bo egome bazokumva ibijyanye no gushitswa kw'iki kimenyetso kiboneka muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kugeza ku wa 31, bikaboneka no mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'icumi no mu bindi bibanza biri mu vyanditswe. Rero murabona ko abo bonyene baronka ubumenyi bw'amabanga y'ubuvugishwa, nibo bonyene bamenya, nibo bonyene bazi gushitswa kw'aya mabanga, kandi barashobora gufatanya ubu buvugishwa bakabufatanya no gushitswa kw'aya mabanga y'Imana. Rero murabona ingene muri iki gihe cyacu ariko harashitswa ubuvugishwa bukomeye cyane, kandi hariho abantu kugeza n'ubu bataramenya yuko hamaze gushitswa ubuvugishwa bwinshi bujanye n'iki gihe cya nyuma. Rero ni ingirakamaro cyane gutahura ko biciye gusa mu bukozi no mu butumwa bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo uzoba arimwo Kristo muri mpwemu yera amugaragariyemwo, uko niko hazoshobora kuboneka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi hazoshobora kuboneka ubumenyi bwo gushitswa kw'ibi bintu byose byasezeranywe ko bibera kuri uyu munsi w'iherezo. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Uko niko Yesu Kristo avuga mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16. Rero nimurabe ingene ku batoranijwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ku batoranijwe abo barahabwa kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru ahwanye n'umunsi w'iherezo. Ariyo mabanga yari kuzoba ariko arashyitswa. Ibindi biremwa abantu basigaye ntibazomenya ugushitswa kw'aya mabanga, kuko kugira ngo bashobore gutahura ugushitswa kw'aya mabanga, abantu bategerezwa kubanza kuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho ayo mabanga ariko aramenyekanishirizwa kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi aho niho hari ubukozi bwa Yesu Kristo bwakora biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kandi niho Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yaragaragariza ubukozi bwa Mose ku ncuro igira 2 n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira 5. Ubwo bukozi akabugaragaza biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Rero turashobora kubona yuko amabanga y'ubwami bw'ijuru, ayo mabanga amenyeshwa abatoranijwe b'Imana, ari bo baba bagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Nimurabe muri Matayo ikigabane cya 13 umurongo w'icumi ukabandanya, haravuga hati, abigishwa biwe baramwegera, begera Yesu baramubaza bati, mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? Arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Murabona, bamwe barahabwa kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, abandi nabo ntibahabwa kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Rero n'abanyamahirwe abo bahabwa kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, kuko abo bantu nibo bazoshobora kubona ugushyitswa kw'amasezerano y'Imana mu gihe bo baba bemerewe kubamwo. Nimurabe ingene Kristo abwira abigishwa biwe muri iki kigabane nyene cya 13 muri Matayo umurongo wa 16, aravuga ati, ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu arahiriwe kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko bavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahahamiye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibavyumva.
rero murabona yuko bari abantu baciye bugufi basanzwe, benshi muri bo bari ababaji, abandi abarimyi, n'abandi. Bari abantu batari abantu bahambaye cyane, ariko bo bariko barabona ikintu gikomeye cyane gishobora kubonwa muri icyo gihe. Ababaji n'abarimyi bariko barabona ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Icyo cyari cyo kintu gikomeye cyane cyasezeranywe cyo muri icyo gihe. Bariko barabona Mesiya mu kuza kwiwe. Bariko babona iki? Bariko barabona ubuvugishwa bushikirijwe mu musore w'umubaji w'i Nazareti, ubuvugishwa buvuga kuri Mesiya, ubuvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Mesiya. Kandi bariko bumva iki? Bariko barumva Mesiya ariko aravuga ubutumwa, yigisha avuga ubutumwa bw'amakuru meza, amakuru meza, amakuru y'umwaka uhoraho yemereyemo abantu. Rero murabona ingene babaye abantu basanzwe baciye bugufi, abashoboye kubona no gutahura ugushyitswa kukuza kwa mbere kwa Mesiya. Ukuza kwa mbere kwa Mesiya byari byasezeranye ko gushikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo naho ingene dufise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azaranye n'abamarayika biwe. Kandi turabona ko iyobokamana rya gikristo ryose iyo riva rikagera rirorereye ugushyitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko nimuraba ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyaramaze kubonekera ku ijuru. Kandi nyuma yaho uyu mumarayika yaratandukanye cyane n'abandi. Ku munsi w'iherezo ategerezwa guca agaragarira ku isi mu mubiri, akagaragarira mu mumarayika n'umwe wiwe, mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko arakora ubukozi bwo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi ariko arakorera muri uwo, ariko arakorera mu mumarayika wa Yesu Kristo, ariko arahakorera ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Ivyo nivyo akora uyu mumarayika yaratandukanye cyane n'abandi, ajye ku isi mu mubiri w'umuntu, ajye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uko rero niko Kristo agendera ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo, nk'uko yagendeye ishengero ryiwe uva mu gihe ujya mu kindi akarigendera biciye mu mubiri w'umuntu, ari mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Kandi yabikoze muri buri kibanza gihwanye gushikirizwamo na buri gihe. Ubonaho ikibanza gihwanye no gushikirizwamo ukuza k'umumarayika w'inkomezi mu mubiri w'umuntu ni Amerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo kibanza gishikirizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo huguruke ikiringo kinini cy'ubwami kuri uyu munsi w'iherezo. Amerika Latine na Karayibe nicyo kibanza aho Kristo yuzuriza igitigiri cy'abagize ishengero ryiwe, igitigiri cy'abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Icyo gitigiri acyuzuza akoresheje abatoranijwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uko niko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryuzura. Kandi niryamara kuzura, abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka, natwe abakiriho turi bazima tuzohindugwa. Rero tuzomara hagati y'iminsi 30 na 40 ngaha ku isi mu kugaragara uko Imana izokora biciye mu batoranijwe bayo bari ngaha ku isi. Hanyuma tuzoca tujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo kwa Data wacu mu ijuru. Kandi aho tuzonezerwa imyaka 3 n'igice, mu gihe isi yoyo izoba iri kiraca mu gihe cy'akababaro gakomeye. Rero twarashyitse mu gihe aho dutegerezwa kubona ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe kuri uyu munsi w'iherezo, kuko abatoranijwe bose bazohindurwa bakazamurwa, bazoba bariko barabona ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ryo kuza k'umumarayika w'inkomezi. Bariko barabona iryo banga rishikirijwe ku munsi w'iherezo. Uko niko bizoba bimeze ku batoranijwe bo ku munsi w'iherezo, kandi ivyo bibera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Nicyo gituma umuhamagaro wa Kristo mu vyahishuriye hano ikigabane cya 4, uwo muhamagaro ugira uti duguze hano.
nkwereke ibigira bibeho hanyuma y'ivyo. Kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe wo mu Vyahishuriwe hano ikigabane ca 22 umurongo wa 6, Kristo aratwereka ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba, kuko umumarayika ntumwa wiwe ni igikoresho ciwe, n'umuvugishwa wiwe ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'uw'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi ibyo vyose bishikirizwa hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe, mu Banyamerika Latine na Karayibe. Turi mu gihe cy'ubuvugishwa bushikijwe. Turi mu gihe aho we yatumye umumarayika wiwe kugira ngo adushingire intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Uyu munsi muri iki gihe cyacu, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, ibi vyanditswe birashikijwe, hamwe n'ibindi vyanditswe vyinshi navyo vyashikijwe. Kandi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu Banyamerika Latine na Karayibe, turafise umugisha wa Yesu Kristo. Kugeza ubu umugisha wa Kristo ntukiri mu gihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu cyangwa igihe cy'indwi. Nta nubwo uwo mugisha ukiri mu bibanza vyashikirijwe mu ivyo bihe, ahubwo uwo mugisha uri muri Amerika Latine na Karayibe, aho Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yungururije yimukiye kugira ngo yigaragaze biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aheza tumenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Kandi ikintu gitangaje gikomeye, ibanga rikomeye cyane ry'abatonje bo ku munsi w'iherezo bari kuzokumva ijwi rya Kristo, n'ikintu gitangaza ibiremwa abantu bose. Nuko abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo bari kuzokumva ijwi rirenga ry'inzamba bakegeranywa, bari kuzoba ari Abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi iryo egome ryari ibanga, ariko kugeza ubu iri banga ryaramaze guhishurwa, kugurugwa. Kandi ubu buvugishwa buriko burashitswa muri uyu mwanya mu Banyamerika Latine na Karayibe, banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Bariko barahamagagwa, bariko baregeranywa, begeranirizwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi bariko barumva ibi bintu byose bigira bibe vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe. Murabona hariho amabanga menshi cyane yamaze gushitswa. Rero nimurabe ingene aya mabanga ariko arashitswa, n'ingene muri aya mabanga yo mu bwami bw'ijuru Imana mu gihe cya nyuma yari yarashizemwo Abanyamerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo gituma ku Banyamerika Latine na Karayibe Imana yari kubungura ubwenge, ikakingura umutima wabo kugira ngo bakire inyigisho za Yesu Kristo izatanga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arabamenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Gutyo rero bagahamagarwa bakegeranywa abatonjwe b'Imana bose bo mu Banyamerika Latine na Karayibe. Kandi hagize uwoba yaragiye no mu yindi kontina, mu wundi mugabane cyangwa mu kindi gihugu, aho naho nyene ubutumwa buramusangayo, kuko abaye afite izina ryiwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, Imana izomuhamagara aho yoba ari hose. Ariko igikorwa Imana iriko igikorera muri Amerika Latine na Karayibe, icyo nicyo kibanza gishikirizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Icyo nicyo kibanza kiberamo kugaragara kwa Kristo ko akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe kuri uyu munsi w'iherezo. Twarashitse mu gihe cy'ubuvugishwa bushikijwe, kandi turabonye icyo ari cyo ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe. Kandi turabonye ko buri gihe uko Imana ishikije ubuvugishwa ibushitswa mu buryo buciye bugufi, buri gihe uko ishikije isezerano yahaye abantu bayo. Kandi iyo Imana itanze isezerano rikomeye cyane, irushiriza kurishitsa mu buryo buciye bugufi cyane. Nimurabe hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ni bangahe bashobora kwibaza yuko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari gushikirizwa mu musore w'umubaji w'i Nazareti? Ivyo ntabwo vyari biri mu nsiguro canke
mu nsiguro za teolojiya z'abanyabwenge bahambaye n'abahanga bo mu ihanga ry'Abaheburayo, kuko Imana yari yahishije ibyo bintu byo kuza kwa mbere kwa Kristo, iranahisha n'ibyo kuza kwa kabiri kwa Kristo, irabihisha abanyabwenge n'abahanga mu by'amadini, mu by'iyobokamana. Abo bari abanyateolojiya n'abadogiteri mu by'iyobokamana bo mu idini ry'Abaheburayo. Ni nk'uko kandi no mu kuza kwa kabiri kwa Kristo ibihisha abanyabwenge, abadogiteri mu bya teolojiya, abanyabwenge mu by'iyobokamana. Rero murabona ingene bo mu nsiguro zabo za giteolojiya namba ntihigeze habamwo insiguro y'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari gushikirizwa mu musore w'umubaji w'i Nazareti. Ivyo ntibyari birimwo na gato no mu bwenge bw'abanyabwenge, abadogiteri mu bya teolojiya, ariko byashikijwe mu buryo nk'uko Imana yari yarabyiyumviriye. Mbega ubu naho gute hamwe Kristo ashikije ukuza kwe kwa kabiri mu buryo busa n'uburyo bwa mbere? Mbega gute hamwe aturungikiye umubaji canke umukozi w'umwubatsi agashikiriza mu mukozi w'umwubatsi kanaka, akahashikiriza isezerano ryiwe, akahashikiriza ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo? Mbega ivyo bizoba birimwo mu nsiguro z'abanyateolojiya, bizoba birimwo mu nsiguro za teolojiya z'abanyabwenge bakomeye n'abahanga mu by'amadini, mu iyobokamana ry'Abakristo ndetse no mu iyobokamana ry'Abaheburayo? Nibavyishure bonyene, kuko bonyene nibo bazi nimba babifise barabitegekanije, bavyibaza ko vyogenda uko. Kuko abanyabwenge bakomeye n'abahanga bo mu ihanga ry'Abaheburayo mu kuza kwa mbere kwa Kristo, ivyo ntibabitegekanya, ntibavyibaza ko vyoba. Rero Kristo azoshitsa isezerano ryiwe, arishikirize hagati mu bantu biwe, hagati muri Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi we azoba ari ngaha ku isi agaragariye mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi biciye mu mumarikanwa wiwe azotwigisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo rero azoba ariko araduhishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Uyu munsi iki cyanditswe, iri sezerano ryashikijwe, ni isezerano ryashikijwe. Uyu munsi iki cyanditswe cyashikirijwe imbere yacu ku munsi w'iherezo, kuri uyu munsi w'iherezo. Uyu munsi iki cyanditswe cyashikijwe, n'ibindi byanditswe byinshi bijana n'iki cyanditswe. Rero murabona ingene ari ingirakamaro ubuvugishwa bushikijwe, kuko iyo ubuvugishwa bushikijwe, uko niko dushobora kuronka inyungu z'ubwo buvugishwa. Nk'akarorero, mwebwe mwarashobora gusoma ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero, kandi mwarashobora gusoma havuga hati, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa, nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba. Kandi mwashobora kuronka ibi byanditswe gusa mu buryo bw'ibishushanyo. Ibi byanditswe biri ngaha mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ariko mu gushitswa kw'iri sezerano ryo kuza k'uyu mumarayika mu mubiri w'umuntu, turashobora kuronka ubumenyi bw'amasezerano y'Imana yose ahwanye n'igihe cya nyuma. Kandi biciye mu nyigisho z'umumarayika n'umwe wa Yesu Kristo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose, turashobora kuronka ubumenyi bw'ubu buvugishwa bwose hamwe no gushitswa kwabwo uko bugenda burashitswa, ushizemwo n'ubuvugishwa nyamukuru muri ubwo buvugishwa. Isezerano n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi kuri iryo sezerano niho hakomoka hazunguruka n'ayandi masezerano yose, kuko iryo ni ryo sezerano nyamukuru.
kandi nta muntu n'umwe azoshobora kumenya ukuza kwa kabiri kwa Kristo uretse gusa abimenye biciye mu butumwa bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba, kandi nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ngo azamugwe ubwa mbere atabanje kwakira ubumenyi bw'ibi bintu bigira bibe vuba, aribwo bumenyi buboneka biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo, kandi nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ngo azamugwe atabanje kumenya ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe mw'ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe, tuzamugwe, tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabashimiye cyane kuba manteze amatwi mubikunze. Ese Yesu Kristo umukiza wacu yobandanya kubahezagira hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine, kugira ngo abandanye kandi asozere muri iri joro ashimira Yesu Kristo kubw'imigisha yiwe, imigisha yiwe ariko araduha muri Amerika Latine na Karayibe. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame mwese, mugire ijoro ryiza.